amashi kugira tubakire urabona yuko bakora igikorwa gikomeye cyane yes bakomera amashi menshi bariko baraza bagira batangaze ibyo bakuye mu mwanya bavuye mu basi majani wamerudi tunataka tujue nani 10 wanaendelea safari nani 10 wanarudi nyumbani ili waweze kuandaa next event for next year ili tuweze kukaa tu vizuri mambo ni tayari Nous allons maintenant savoir les 10 candidates qui resteront et passeront en demi-finale. La parole est à vous. Yes, mambo ni hatari sana ninakwambia. Yes, karibuni na hapa tunataka tuweze kukaribisha wale 20 ili tuweze kujua sasa nani mshindi kwa siku ya leo. Mkanya leo tugira tuce twaki baba mirongo ibiri bariko barahiganwa ku mugabane mwiza cyane aho turi mu ntara nziza ya Butanyerera muri komine Ngozi aho rero tugira tumenye 10 bagira babandanye higanwa 10 bagira bashobore rero nuko nyine yes bahagaze kuri ya urabona ko bashoboye kwitegura kandi ari igikorwa gikomeye cyane yes urumva ko ari ibintu byiza cyane reka tubasabe kumure barashobora gufata icyicaro mu bakomera amashi mugabo bakomera amashi yes mukanya rero tugira twakire baba misi 20 tubakiriza amashi batubwiye imigambi yabo bagira mu byavuye mu gikorwa cya juri watoto wazuri wamependeza voilà ça commence à chauffer il y a une proclamation dans quelques minutes seulement. Voici donc les 20 candidates de la province de Butanyerera. Mais tout le monde a besoin de savoir où sont les 10 qui vont passer ce soir. Tout le monde a soif de savoir 10 qui vont passer pour demi-finale. Et voilà les 20 candidates. Bumve imigambi mwashikirije no mu mwaka uza bazogaruka bazoza
ubizi haburana babiri hagatsinda umwe umara 20 tubwirizwa gusigarana 10 twafashe umwanya nk'umugwi mutanga amanota turiga ivyo natubwiye byose turafata ku manota y'ibibazo turafata ku byo mwigishijwe muri no minsi muri mumaze hano mu gisagara cyiza cya Ngozi muri bootcamp twafatiye ku bintu byinshi cyane aho twagiye turevanira umuntu wese rero mu muherero turimo twashoboye gutanga amanota ndaza ndahamagara abo twashoboye gusigara mu higanwa uwo tuza guhamagara baraza kwegera imbere gatoya nuko tutarinze kurandira sabe abantu bari ngaha cumi na zibiri uyu yasigaye mu higanwa nimero 12 umuntu yasigaye mu higanwa ni nimero 13 ubundi yasigaye mu higanwa ni nimero 15 nimero 24 nawe yasigaye mu higanwa mirongo itatu n'umwe nawe yasigaye mu higanwa mirongo ine na gatatu nawe yasigaye mu higanwa 43 nawe yasigaye mu higanwa nawe yasigaye mu higanwa nimero 4 nawe yasigaye mu higanwa hamwe ni nimero 55 nawe yasigaye mu higanwa nabo 10 basigaye mu higanwa bazobandanya mu gice cya kabiri gishira icya nyuma cyari mu higanwa tubashimire cyane rero ibice y'ibindi bice bibandanya aba MC bacabandanya babwiriza gukurikirana kuko mu kanya hari ibindi birori bice bibandanya byo kwambikwa imidari. Yes, thank you. Asante sana. Rero rekasabe nyakubahwa umuyobozi w'Abarundi adukundire adutege iryo teka hariho amakado twateguye kugira ngo dushobore kudutera iryo teka kuduhe umwe no kuri urabona yuko ari ibintu byiza cyane izo kado nazo ni amakado yateguwe na Muringa Boy abakandidati bose bagira baronke tubibutse yuko bavuga ko bafasite les inscriptions aussi à offrir tous les enveloppes destinées aux 5 gagnants de la compétition Miss Burundi rero muri kocha bihugu bikomeye barashoboye korosha urugendo turabashimiye cyane.
bashobore kuja kwihindura banyacumi bashoboye kuronka ibakwiye kubandanya ihiganwa bagira bacibaza mu mwambaro mushasha tuje twakira Miss Kugasaka na Miss Kayanza kugira ngo nabene badutere iteka ryo kubambika rero kugira ngo umunsi ibintu by'uno munsi babone ko bitagaze bimeze neza reka rero mu nkundire tubahe kano kanya kugira ngo bagishobore kugenda kwitegura bazaba bakoze cyane hanyuma duze turoke n'amafoto n'abamisi bacu mu kanya gusa DJ abaratubyohera gatoya kuko mu minota mikeya baca bagaruka mu mwambaro mushasha mwiza cyane basa neza bashajije nk'abahejeje kujabuka bagiye mu rindi higanwa murakoze.
aux demi-finalistes. Nous avons 3 éditions de Miss Kayanza et 3 éditions de Miss Kumasaka, ce qui est un honneur pour cette soirée. Begerane kugira bafate foto ari kumwe gerageze mwegerane no 13 acha seruka imbere kugira tubere umunezero wo gutambuka bafata amafoto hanyuma bagenda bakurikirana gutyo biyereka umwe banyohewe tibacu 10 nimero 13 acatangura rero agende yiyereke bamufoture ariko atambuka mu mukuru passer une à une pour une photo officielle, officiellement en tant que demi-finaliste. tubandanye tubashimira mwese mwashoboye kudushigikira rero tubahamagarira yuko itariki zitanu z'ukwa kane berewe basa neza barashajije zino mpuzu rero bambaye bakaba bazikorewe n'abantu badasanzwe bitwa Kira Africa nibo babambitse bashoboye gukora zino mpuzu ushaka kwambara neza ushaka kuberwa ni muri Kira Africa.